Abakunzi ba Coco Blessing TV ndabahaye ikaze ndabaramutsa muguwe neza nizera ko mumeze neza ko nanje meze neza kandi cane vraiment imbere yuko tuvugana icigwa cuno munsi canke ico dutegura uno munsi ndagomba nzifata umwanya wo kubashimira muri abantu beza mwaranyandikiye hari abanyandikiye inbox hari abanyandikiye commentaire nukuri ni ikimenyetso ciza ko umuntu muba muri kumwe canke muba mumushigikiye ndabashimiye cane bivuye ku mutima ku ntererano zanyu ku kunshigikira kubana nanje muri vyose ndabashimiye cane icigwa cuno munsi rero nashaka twigire hamwe ingene dushobora gutegura ivyamwa ivyo arivyo vyose ufise wobitegura kandi bigasa neza urabironga bigasa neza icingenzi ca mbere ni isuku hama je ivyamwa afise uno munsi ngira mpere kw'ipapayi ipapayi urayikata ugakata igipande uhejeje gukata igipande ugakuramwo imbuto zose ukazishira ku ruhande igipande c'ipapayi ugashira ku isahani wateguye canke assiette wateguye canke plat wateguye ikintu cyose wateguye uja kubishirako uhejeje gukata ipapayi canke inanasi ukata igipande ugakura ibishishwa vy'inyuma ugaca ca gipande wakata ugaca ushiramwo intuze ugacukurako donc ugacukuramwo agatima akagatima k'inanasi ukagakuramwo uhejeje ugacishira kuri ya assiette wateguye hanyuma mejeje inanasi ca ntegura itunda prune de japon iri tunda rero urarikata ku mutwe kongera ugakata ku mpera kuri extremité kugira ngo uza kurifungura nawe aze kurifungura rimworoheye mutiriwe muranigana kuri kata riba riteguye warikase ku mutwe warikase ugacuritereka aha hejuru ku nanasi kugira ngo kaba akadekoro keza hama ucutegura umuhwi mutonya dutonya petite banane ugaca ukata ku ma extremité ugakata ku mutwe w'umuhwi ugaca ushira ku isahani yawe ukihasira ko urayipanga neza ku isahani kugira ngo uza kuyifungura bize kuba bisa neza kandi bimuryohere abiravye kuko ijisho niryo rishima ubwa mbere ejo nateguye ko dushirako imihwi ibiri nayironze imihwi ibiri nayikase ku ma extremité nkashira ku isahani yanje neza ca nkata umucungwe ndawukatamwo ibipande bibiri rero kimwe ndabikatamwo ibipande bibiri kimwe ugaca ugikata ugaca ugikata hagati donc umucungwe urawukatamwo ibipande bine ibipande bibiri byose ukabikatamwo ibipande bine hama ugaca ushira ku isahani yawe ukabipanga neza kuri ya sahani yawe wateguye kugira ngo nyene bibandanye bigira ishusho nziza biryohera ijisho kuza kubifungura ushaka kuba ugomba ubiserve umukunzi wawe ushaka kuba ugomba bizimana umushitsi ushobora no kuba uriko uraca amafaranga uri muri business iyi sahani ni nziza iri presentable uyibonye buri muntu yoreka kuyifungura mejeje nca nkata ibungo ndarikata naryo nyene nkayikatamwo ibipande bibiri nkatereka kuri ya assiette yanje nateguye ya sahani nateguye mpejeje gukata iryo bungo warironze naryo nyene risa neza warihanaguye donc ugaca uteka kuri ya sahani yawe mejeje ivyo mpejeje gukata ya bungo ico nca nkora ca ntegura ikintu bita umwembe ibi vyamwa nukuri narababwiye urose amafaranga yo kubigura urabigura kandi uwo ari we wese arabifungura abana murazi ko babifungura hamwe ivyamwa si vy'abana n'abakuze barabifungura n'abakuze barabirekure kubifungura rero ca dukata umwembe nateguye ko tugira igipande kimwe kubera ivyamwa bari vyinshi ntitwoshaka ibipande bibiri igipande kimwe kiba gikwiye kubera urumva aza kurya inanasi araza kurya ipapayi araza kurya umuhwi araza kurya mandarine araza kurya ibungo araza kurya itunda urumva ugize igipande kimwe kiba kiri complet kimeze neza umwembe rero ucukata maze ukata ca gipande hama ugaca ufata imbugita yawe ugaca ucisha muri wa mwembe ugafata ya mbugita ugashikana nk'ushikana ku gishishwa hasi
kugira ngo bize korohera ingene uza kuwuvuna neza kuwumanyura kugira ngo use neza. Murabona ingene ucuwugira gutya ukawumera nk'uwuvuna kuwugonda, sinzi ko mu byumba bitahura, ariko mubirabiye ngaha kuri image, mubirabiye ngaha ayi murabibona. Murabona ko usa neza, nta kindi twakoze, ni umwembe kuwukata ugacishamo imbugita hagati, uturongo uduga wongera umanuka, hama kandi ukiranja ugashikana hasi ku gishishwa c'umwembe kugira ngo bize kukorohera kugira gutya use neza. Murabona ko usa neza umwembe wacu. Kandi ibi bintu rero basha nta numwe binanira gukora vraiment. Upfe kuronka ivyo vyamwa, uzobiserve neza, uzobitange neza, ubihaye umushitsi, ubimuhe neza, bisa neza. Hama nkata imandarine nayo nyene ndayikatamwo ibipande bine kurya twakase umucungwe. Ni nkuko ushobora gufata imandarine ntuyikatemwo ibyo bipande bibiri, ukayikatamo 4 parties ukiri wose ugikwiye, navyo nyene ni vyiza. Je mugana nahisemwo no musi ko dukata ibipande bibiri, hama ivyo bipande bibiri nyene kimwe ugacikatamo 4 parties, ibipande bine, kugira ngo vyorohe ingene uza kuwufungura, ufata agapande ufungura umeze neza, worohewe, uri à l'aise, umeze neza. Nkata rero i pasteke kubera aba ari nini ntiwayitanga yose, urakata igipande kubera ari vyinshi kw'isahani. Ni fruit de saison. Mugiye mu maresitora canke mugiye mu mahoteri muzobisangayo. Rero simpaka muje kubirya mu maresitora canke mu mahoteri, murashobora no kuvyikorera iwanyu kandi mukabifungura, abo mu nzu bakamererwa neza, abo mu nzu nyene mukabereka bishasha. Iyi pasteke rero ugaca uyikata ugakuraho igishishwa c'inyuma gutya nyene naberetse, hama ugaca ufata imbugita ugakata duto donc ugacishamwo imbugita hagati, ugaca ufata ukayikura kuri ca gishishwa cawe, ugaca uyitereka kuri ya assiette wateguye. Murabibona ngira murabona ko bitagoye, uwari we wese yobikora, uwari wese yobishobora, uwari we wese yobishobora vraiment. Igikenewe no kubigura. Rero kubigura niyo mwabigura ubenda beretse ingene muzobitegura, ubenda beretse ingene muzotegura ivyamwa vyanyu. Kandi simpaka ngo ufise ibi vyose, urashobora kuba ufise ipapayi n'imandarine n'umwembe n'umuhwi, navyo nyene urabitegura bigasa neza, ukagira n'inanasi urabitegura bigasa neza. Baje gutegura pasteke washize ku isahani bisa neza, wabibonye ko bisa neza, wabigiriye isuku, urakata rero indimu. Bon, iri muri partie ya decor, kandi indimu barayikenera kugira ngo ufungure ipapayi. Abantu benshi mu gufungura ipapayi barakoresha indimu. Bon, naje ndakoresha indimu, sinzi wewe nawe ko udakoresha indimu uri kuraraba video, ariko abantu benshi barakoresha indimu ukayifyondera ku ipapayi ntuyifungure iryoshe. Indimu rero urayikata, ukatamwo ibipande bibiri, hama ugakata akantu gatoya ko ku mutwe, hama ugaca uyizinga kamera nk'ifundo canke kamera nk'agashurwe. Uhejeje kuyizinga wayifunditse, urayibona kw'ifoto, urayibona ngaho nyene imeze, ugaca uyitereka hejuru y'iyo papayi kugira ngo umuntu aze kuyifungura aza gufyonda iyo ndimu nyene afyondera kuri iyo papayi kugira ayifungure neza. Murabona ko ibi vyamwa vyacu bisa neza, murabona ko ibi vyamwa umuntu wese arashobora kuvyikorera muhira. Mugiye mu maresitora muzobisangayo, mugiye mu mahoteri muzobisangayo, kandi biranazimvye ugiye mu maresitora no mu mahoteri. Mugabo urashobora kuja kw'isoko ukavyigurira ivyamwa, hama ukabitegurira umukunzi wawe, ukabitegurira umushitsi, ukabitegurira umubanyi, ukabitegurira abana, ukabibaha bisa neza, biri presentable, biboneka neza. Nababwiye ko umuntu ashimisha ijisho mu gufungura. Ikintu uzobona uteguye ntugishime nawe mu maso yawe, ntiwize kundi umuntu azogishima. Kugira ufungure neza nuko ikintu uba wagishimye. Rero ivyamwa ni sawa, mwabibonye mwese muri capable kuvyikorera. Muzonyandike muri comment ko mwashoboye kubikora. Aho mwagira ikibazo munyandikire, ndabasubiriremo ndababwire.
hariko telefone zanje muzonyandikira mu mbarire aho vyabagoreye ariko nta higoye kirimo gikuru no kuronka ivyo vyamwa ibisigaye muzujane n'iyi video muzobishobora muzobitora ndabashimiye kandi kubufasha kunshigikira muri abantu beza kandi muri abantu b'agaciro ku rubuga rwanje kuko munyitaho mushigikira abambwiye ko bankunda merci beaucoup nanje ndabakunda muri abantu beza karibu kandi tuzobandanya twigira hamwe ibindi vyinshi biri nyuma ni vyinshi nateguye vyinshi nabateguriye muzobana nanje no mubikurikira merci